Turongero kubaha ikaze mwese ko ariko badukurikirana muri uno mwanya tukaba tugiye kuganira namwe ikintu gikomeye cyane muri no Kristo aho dusaba buri muntu wese kushira ubwenge bwe kugihe kubikurikirana no kubisengera kugira ngo Imana ishobore kubimwumvisha. Hari kibazo ro gikomeye muri iyi ya Kristo kiri mu bintu biteye impari cyane ku bantu benshi. Hari abantu bamwe batabizi, hariho n'ababizi, hariho n'ababizi ariko badahangara kubivuga ko ico kibazo ro akaba ari amatati ari hagati y'umunsi w'ikiruhuko. Umunsi w'ikiruhuko ni wihe? Hagati ya dimanche n'isabato umunsi w'ikiruhuko ni wihe? Twibutsa abantu ko misi yose umuntu ashobora gusenga ariko hakaba ari umunsi w'ikiruhuko. Bibiliya yavuze yerekanye ko ari w'abantu bakwiye kuruhuka ko ibikorwa byabo byose bakabihagarika n'ibindi bitandukanye nkuko mushobora kuba mwarabisomye mwarabibwiwe canke namwe muvyiyumvirako. Ico nico rero tugiye kuganira muri kino kiganiro, tukaba dusaba umuntu wese akurikirane mbitewe nuko nkuko dusoma mu gitabo ca Yesaya igice ca 60 haratubwira neza ko isi izotwikirwa n'umwiza umuzitanya. Ibyo rero uwo mwiza umuzitanya ico bitwa ténèbres no kuvuga ngo bizobugizwe n'ivyaha n'inyigisho z'ibinyoma. Ibi biganiro rero nkuko twama tubibashikiriza bikaba ari biganiro mushikirizwa na bene so bavuga ubutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi, n'ubutumwa bujejwe kongera kukangura imitima bukayivugurura abantu bakagira imibereho ya Kristo bwuzuye kandi bakongera bakamenya ko ijambo ry'Imana ari ryo rikwiye kweza abantu iyo baryumviye bakirinda inyigisho z'ibinyoma zimaze imyaka myinshi ziri ku isi. Bamwe barazizi abandi ntibazizi. Rero ibyo rero nibyo tugiye kuganira. Isabato rero niki yavuye he? Nyene yo ninde? Isabato mu isezerano rya kera ivugwa gute? Isabato itandukanye hehe n'ayandi masabato avugwa muri Bibiliya nko mu bitabo byo gusura mu byagezwe, Abarewi, guharura n'ahandi? Isabato mu isezerano rishasha Yesu yavuze ku iki, intumwa zayivuze ku iki? Hakaba hariho n'indi mirongo ikomeye abantu badatahura abandi bakayigisha uko bashaka, cyane cyane iri mu bitabo nk'ibitabo by'Abakolosayi, Abaheburayo, n'ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko canke na Yohana na Baruka, aho hamwe avuga ngo Yesu n'umwami w'isabato, bamwe ati isabato wakiriye Yesu akaba mu mutima n'isabato bigenderamwo, abandi ati hari uburuhukiro tubikiwe bw'abana b'Imana, bigaca bituma isabato batayiha agaciro. Hari n'abandi bavuga ati reka ibyete icete kirimo amabwirizwa cabambwe ku musaraba. Ibyo bibazo rero byose nibyo tugiye kuganira namwe muri kino kiganiro, tubiganire ko turebe ijambo ry'Imana ryabivuze ko. Rero wo muri kumuvugana akaba ari Eric Nshimira Imana, ariko tukaba dufise undi mwene data turi kumwe. Reka abibwire aza kudufasha muri kino kiganiro kugira ngo ashobore kudufasha kugira ngo dushobore kumva neza isabato icarico. Rero ndaguhaye kaze mwene data, widondore kandi ushobore kutugira ku muriri kuri kino kibazo kifise ingorane nyinshi muri nosi ya Gikristo. Ego murakoze, nitwa Jambo Skondi w'Imana. Ndizera ko abakurikirana ibiganiro dusanzwe ducisha kuri no rubuga baramenyereye kuko si ubwa mbere, ariko no munsi twagize amahirwe kugira ngo tuganire kuri no ngingo isa naho iteye amatati hagati y'ibiruhuko ibibiri bisanzwe bikorwa n'abantu benshi canke bisanzwe biruhukwa na benshi, samedi na dimanche. Rero na matati by'ukuri ugerageje kuraba, ariko uno munsi tugiye gusesangura Bibiliya turabe isabato nkuko bamaze kubivuga ikomoka he, isabato mu gihe c'Abisirayeli, isabato mu gihe ca Yesu n'intumwa, isabato muri kino gihe, gutyo dutinde tubone ko ari ikintu gikomeye canke kidakomeye twisunze ivyanditswe vyera. Ego ndumva neza yuko kuri mwese muri ko muradukurikirana muraza kuhamenyera byinshi cyane aho tugiye kubiganira nyine mu buryo bwagutse. Rero tubwiye isabato ni iki? Isabato ni iki kuba duteza amatwi isabato ni iki? Urakoze. Kubasoma bakunda Bibiliya canke bakanakunda kuyisoma bizera ijambo ry'Imana, iri jambo ryanditswe muri Bibiliya, Bibiliya y'ikirundi, ariko ni jambo ridakomoka mu rurimi rw'ikirundi nkuko abagiye barahindura Bibiliya iryo jambo barigumije uko. Ariko isabato ni jambo rikomoka mu Giheburayo, rigenda rivugwa bivanye n'ururimi abantu bavuga. Mu Kirundi tuvuze ngo isabato abantu benshi bacha bumva ngo isabato gusa, ariko rirafise ubusobanuro bwaryo mu Kirundi, ariko rikomoka mu Giheburayo. Mu Giheburayo baravuze ngo ni shabati, canke mu Gifaransa bavuga ngo ni saba, mu Kilatini baravuga ngo ni sabati. Urumva abagiriki baravuga ngo ni sabatao,
ariko urumva ko abantu bakomeza kurivuga mu buryo bwegeranye ariko mu kirundi tubusishije mu kirundi kuko abashobora kudukurikirana bashobora kuba bumva ururimi rw'ikirundi isabato ni ijambo mu kirundi rivuga ngo ikiruhuko yego nico nibwo busobanuro tutarasoma no muri Bibiliya ngo turabe imirongo imwe yo muri Bibiliya ibishigikira nkuko tuza kubibona ariko bavuze saba canke isabato canke sabbath mu congereza bavuze ikiruhuko yego uragize neza none isabato yazananye he ni yande byagenze gute yaje ngwiki muri rusange ikintu cyose kigiranye neco kandi ikintu cyose kigira inkomoko kigira wagishizeho canke wagitanguje kandi wagitanguje canke yagishizeho ni wafise uburenganzira bwo kugihagarika isabato rero ni kimwe mu byo tubona muri Bibiliya nk'abakristo canke nk'abizera ijambo ry'Imana tubona ko ari ikintu cyashizweho na nyene kure misi canke nyene gushiraho ibintu byose tufise muri gahunda y'isi canke muri gahunda y'ibyo twizera muri Bibiliya ku bantu bakoresha Bibiliya canke bemera ijambo ry'Imana rero isabato canke ikiruhuko kuko twamaze kuvuga ko ari ijambo risigura ikiruhuko ku basoma muri Bibiliya canke kubemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana igitabo cy'itanguriro igice cyaho ca kabiri ndagusaba musomere muri Bibiliya igice cyaho ca kabiri tuhabonamwe amajambo n'amajambo meza igitabo cy'itanguriro igice ca kabiri unsomere umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu haranditse ngo ijoro n'isi binonosorwa kuremwa ubone ibirimo byose by'isinzi ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruhuka ku munsi ugirindwi ibikorwa byayo byose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza kuko ari we Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze mu bintu mu isi abantu twese duhurira ko kandi twemera kandi twizera nta muntu abihakana turazi ko indwi igizwe n'imisi indwi cyo twita iyinga mu kirundi cyangwa cyo bita semaine mu gifaransa kigizwe n'imisi indwi ariko iyi misi indwi uko ikurikirana ni Imana yayishizeho ariko Imana iri kurayishiraho yishiraho buri munsi ifise igikorwa yakoze nukuvuga usomye kino gitabo cy'itanguriro cyose igice ca mbere turabona Imana yagendera irashira ikintu buri munsi kagira iciremye ikavuga ngo iki ni kibaho kigaca kibaho kuwa gatandatu kubasoma muri Bibiliya yaremye umuntu irema n'ibikoko ariko igeze ku munsi ugirindwi ngo yihweza ibyo yaremye byose bana ko ari byiza nyuma yo kuvyihweza ishiraho ikindi kintu hari abantu batumva ko isabato ari kintu Imana yaremye bibaza ngo ni ikintu capfuye kwadukuko ariko Imana imaze kwihweza ibyo yaremye byose kabihezagira yashizeho ikintu bita ikiruhuko isabato rero ikomoka mu ijuru ntabwo ari ikintu umuntu yapfuye kwadukana ahubwo ni ikiruhuko Imana yashizeho kugira ngo imaze kurema yoyo imaze guheza gahunda yayo igashiraho ibyo yaremye byose kabona ko ari byiza kabihezagira yaravuze iti nanje ndaruhutse iba itanze akarorero iba itanze ikintu abantu bagomba kumva ko bazokubahiriza kuko nyene kubikora canke nyene kugishiraho nawe yabanje kubikora Imana yitaza kuruhuka canke itaza gutanga akarorero kugira ngo abantu tugakurikize byari kutugora ariko biri yatubwiye ngo ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruhuka ku munsi ugirindwi ibikorwa byayo yakoze iraruhuka none yari iruhutse irushe yaruhutse irushe bo muri kamere kayo n'ubushobozi bwayo n'uburenganzira ifise Imana bo niruha kuko yabiruha hari ibikorwa twama tubona kandi twizera ko ari ibikora buri munsi gutanga umuyaga gutanga izuba imvura urumva ko buri kanya irakora ariko bitewe nuko ico yagomba kwari kugira ngo abantu bikunde baze bamenye ko Imana ariyo yabaremye kandi kabashiraho n'igihe cyo kuruhuka hari ico yari itanze muri iki kiruhuko ico naco tuzokibona nkombo nitwiga kuruhuka isabato n'akamaro ko kuyiruhuka ariko hano muri no murongo tubona ko Imana ariyo yashize isabato rero ifise inkomoko ku Mana ibyo rero akaba ari byo nkuko uri kurabisigura akaba ari byo bishobora kuba byerekana ko hari ijambo ryavuzwe muri Bibiliya rivuga ngo isabato yabayeho kubw'umuntu ariko se umuntu aba kubw'isabato byo babifitaniye isano n'ibyo ugerageje kwerekana nizo nyungu z'isabato ku muntu zatumye ibaho ugerageje kubihuza n'ibyo uri kutubwira ko Imana yashaka ko n'umuntu aruhuka byo kumvwa cyane n'abantu basanzwe bayiruhuka basanzwe bazi akamaro ko kuyiruhuka neza nibo bakumva ko isabato yashizweho kubw'umuntu ariko muri rusangi iyo jambo ryanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza Yesu yavuze ni muri Matayo 12 yavuze ngo isabato yashizweho kubw'umuntu ntabwo ari umuntu yashizweho kubw'isabato byumvikana ko ikiruhuko kubona Imana yaragishize kikagishiraho inyuma yo kurema umuntu ni kubw'ineza y'umuntu
birumvikana ko rero kandi umuntu bavuze hano muri Bibiliya kubasoma muri mu gitabo cy'itanguriro muze musome ariko barasobanura ngo ijambo Adamu bisobanura ngo umuntu bivuze ngo isabato yasizweho ku bwa Adamu kandi twese abari mu isi dukomoka kuri we byumvikana ko isabato yahawe Adamu kugira ngo n'abazomukomoka ko nabo baze bamenye ko Imana yashizeho ikiruhuko kugira ngo kigire neza umuntu amahirwe rero kukiruhuka canke inyungu ikomoka mu kukiruhuka kuruhuka ico kiruhuko Imana yashizeho canke kucitondera nkuko Bibiliya bivuga amenywa cyane n'abasanzwe baruhuka iyo sabato nukuragize neza ndibaza kuba ariko badukurikirana iyo nayo ndumva n'iyindi ngingo y'ukuntu isabato ishobora kubiruhukwa iyo ico naco n'ikindi kintu tuzoganira mu kindi kiganiro kubijaniranye n'ikiruhuko cy'isabato iyo n'iyindi ngingo tuzoganira ariko none isabato ubwira baduteza amatwi ukuntu mu isezerano rya kera yafatwa gute yari imeze gute ivugwa gute kuko hari abantu bavuga ngo isabato ni y'abayuda ni y'abadventiste ni abantu bose baruhuka isabato mu ncamake usanga aribo bagirizwa isabato mu isezerano rya kera ukurikiranye na kahise kuko niyo miryango yagiye ibaho yaruhukwa gute byagenze gute yazananye aho bahatweretse ariko tubwira isabato mu isezerano rya kera imeze gute ivugwa gute urakoze cyane bo icyambere abantu bakwiye kumenya nuko hari ikintu abantu batumva bataranasobanukirwa kandi benshi bafise Bibiliya baranayisoma baranizera ko ijambo ry'Imana ariko bataramenya neza isezerano rya kera byashizweho Imana itoranije umuryango wakomotse kwitwa Aburahamu uwo muryango ugakomoka no kwitwa Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu abo nibo bahawe ico bita isezerano ico twita isezerano rya kera muri Bibiliya ariko isabato tuyibona mu gitabo cy'itanguriro yari yashizweho n'Imana ihereje gukora kurema byose karuhuka maze itegeka Adamu kuruhuka kuko niwe yari umuntu Yesu n'ijambo yavuze ngo yahawe umuntu yaravuze ko isabato yahawe Adamu bwa mbere cyumvikana ko bakomotse kuri Adamu bose bagomba kuyiruhuka umuryango w'Abisirayeli isanzwe igaragaramwo muri Bibiliya cyane ko yavuzwe kandi ko bayihawe bigenze gute kubera iki mu gitabo cy'itanguriro igice cyaho ca 12 hatwereka Aburahamu atoranywa Aburahamu amaze gutoranywa arabaho adafise umwana ageze ku myaka 100 umugore we ageze ku myaka 90 yitwa Sarayi mu nyuma yitwa Sara bavyara umuhungu bamwita Isaka Isaka byara abahungu babiri uwitwa Yakobo na Esau Yakobo Imana imubakira ko isezerano yasezeraniye Aburahamu ko azomugwiza akaba sekuruza w'amahanga Aburahamu amaze gusezerana iryo sezerano umwuzukuru wiwe yitwa Yakobo niwe iryo sezerano ryashikiyeko avyara abana 12 kahise kare muri Bibiliya umuntu agasomye mu gitabo cy'itanguriro nyine igice ca 26 murongo wa 5 haranditse iri jambo igitabo cy'itanguriro igice ca 26 murongo wa 5 haranditse ngo kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ibyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje n'ibyo nashinze n'ibyagezwe byanje Imana imaze gutoranya Aburahamu yamuhaye amabwirizwa imuha ibyo imwihanikirije imuha ibyagezwe n'ivyishinze ibyo bintu nibyo byari bigize ubuzima bwa Aburahamu nivyo abana biwe bahawe n'abuzukuru ababuzukuru inyuma y'imyaka itari mike baba mu gihugu ca Kanani Imana yarabwiye Aburahamu sekuruza wabo ko bazojanwa muri Egiputa mu nyuma wa muryango janwa muri Egiputa ujanwe muri Egiputa biba ngombwa ko babaye igihe kirekire kigera ku myaka 400 iyo myaka 400 nishize Imana igarukana ryasezerana ko Aburahamu izomugabira igihugu cy'Ikanani kubasoma muri Bibiliya ayo majambo niho yanditswe ico gihugu cy'Ikanani nico uruvyaro rw'ugomba kubamo noneho mbere yuko baje kukibamo rero byabaye ngombwa ko Imana ibanza kubacisha muri Egiputa bamara imyaka myinshi baza kuvayo abo bana arabuzukuruza ba Aburahamu n'inzukuru reka tukivuga uko abo nibo bahawe ikintu bitisa isezerano ico twita isezerano rya kera ari naryo riboneka muri iyo sabato iyo sabato rero yakomotse he yaje gute abo bana bavuye muri Egiputa abana ba Aburahamu bavuye muri Egiputa bagize ikintu bita Pasika bambutse ikiyaga gitukura bagira umunsi mukuru bageze hakurya hari mu bugaragwa bwo muri Arabiya muri kino gihe bahita muri Arabia Saudite hanyuma bari muri ubwo bugaragwa niho bahawe itegeko ariko itegeko ntibarihabwa nka rishasha bararyibutswa nukuvuga iki Aburahamu yahawe amategeko ivyagezwe nawe aravyumvira uruvyaro rwiwe rurabihabwa rubigendana mu mutima nago ruravyumvira muri Egiputa bitewe n'ubuja bari barimwo isabato ntibakomeza kuyubahiriza no kuyiziririza nkuko bari barabihawe ariko bageze mu bugaragwa bavuye muri Egiputa ya myaka 400 nishize bariko barataha mu gihugu cy'isezerano kimwana yari yasezeraniye Aburahamu
biba ngombwa ko iryo jambo baryibuzwa mu gitabo cyo kuvayo mu gice cyaho ca 16 mu gice cyaho ca 16 haranditse mu ijambo igitabo cyo kuvayo igice ca 16 umurongo wa 22 na kabiri ariko imbere yuko nsoma hari ikimana yabakorera bari mu bugaragwa bitewe nuko batari bafise ibyo bafungura Imana yabaha imfungurwa kandi kabaha imfungurwa buri munsi ni kuvuga buri munsi yatanga imfungurwa abantu barya noneho baheza kurya ibyo uwo munsi bikaba biheze bukiye bakitega izindi urumva ko Imana yakora igitangaza kugaburira abantu buri munsi approvisionnement y'abantu y'abakuri mu buri munsi abantu baba baravitaye buri munsi ni kuvuga izo mfungurwa zahaboneka buri munsi cyari gitangaza ariko ku wa gatandatu ku munsi ugira gatandatu w'indwi ariyo vendredi ya kino gihe baronka imfungurwa z'imisi ibiri haranditse mu gitabo rero cyo kuva 16 umurongo wa 22 haranditse ngo maze ku wa gatandatu begeranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bahora bazana abantu baca baraza babwira Mose bananije gusoma niko havuga ti Mose habaye ibintu ntituzi vyadutse indya zaje ariko tugerageje gupima dusanga ari by'imisi ibiri dupimye ibyo twahora turonka ku munsi tubona hiyongera kwibingana n'ibyo twahora turonka kuri ku munsi ruvuga ni double ration ni imfungurwa z'imisi ibiri Mose acababwirira ijambo 2 arababarira ati ibyo nivyo uhoraho yavuze ati uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato irobanura uhoraho nibagende barondere ibyo bagomba bateke ibyo bagomba ibisagutse babibike babiraze babihawe ariko uhoraho yaramaze kubabwira ko umunsi ukurikira wa gatandatu uzoba umunsi w'ikiruhuko w'isabato aho bahawe ikiruhuko ariko ico Imana yari bahaye cyari giki yari bibukije ko itegeko canke isabato ari kimwe mu byo yari habwiye Abraham abibwira Isaka abibwira Yakobo abibwira ba Simeyoni na ba Reyubeni kuko abana bavuye muri Egiputa baja i Kanani barabavutse kuri ba Simeyoni bo nibo bagiye muri Egiputa Imana rero Mose arababwira ngo iki nico uhoraho yaravuze ko ejo uzoba umunsi w'iki niyo mpamvu yabahaye imfungurwa z'imisi ibiri kugira ngo ejo kubera ko mutazokora uzoba ari umunsi wo kuruhuka muzorya izo mwahawe kuri umunsi wa gatandatu mugende muziteke muziraze gutyo indya zizoba izizoba imfungurwa zanyu ejo nizo mwahawe kuri umunsi wa gatandatu Abisirayeli bose baca baragenda izo fungurwa baraziteka baraziraza kandi igitangaza cabaye izaraye ku yindi minsi isanzwe kuva kwa mbere gushika kwa gatandatu uzirajije zasha zibora ariko izi zararaye ntizabora uwo munsi zaboze byumvikana ko ari umunsi w'agaciro mu Bisirayeli Imana yari igiye gukora ikintu cy'igitangaza twimutse hirya mu gitabo cyo kuvayo nyine gice ca 200 honda gusaba hansomere umurongo waho w'8 uhansomere haranditse wibuke kuziriza umunsi w'isabato urakoze cyane naho gezaho hirya twabonye ngo Mose yabwiye Abisirayeli ngo nico uhoraho yaravuze ko ejo uzoba umunsi w'ikiruhuko noneho mu mategeko 10 tubona Imana yahaye Abisirayeli irababwiye ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato byumvikana ko hambavu yuko babuhawe ikiruhuko ariko ni nitegeko muri amabwirizwa kumbe Imana yari yarahaye ubwa mbere Abrahamu nubwo batayanditse mu gitabo cy'itanguriro nayo yarimo mu mabwirizwa hano rero Imana yababwiye ngo wibuke nawe nk'umuntu turiko turafashanya muri kino kiganiro hari umuntu yibuka icyo atigeze kubwirwa uyu muntu yibuka ikintu yabwiwe cankazi yari yibagiye byumvikana ko Abisirayeli bari bahawe isabato ubwa mbere kera barayibagira muri Egiputa barabayeyo barayibagira mu bugaragwa baza mu bugaragwa babanza barayibagira bamaze y'imisi maze Imana iza kuyibibutsa ibigira n'itegeko Abisirayeli bakomeza kuronka isabato Imana yababwira ngo mwibuke kuziririza umunsi w'isabato mu yandi jambo no kuvuga ngo mwibuke ikiruhuko ndabahaye buri munsi w'indwi buri munsi uhereza indwi kizoba ari kiruhuko ibi bari bimaze imyaka 40 mu bugaragwa bageze bagomba kwambuka muri Egiputa nako bagomba kuja Kanani baja kwambuka Yorodani Imana yabahaye iri tegeko ibaha mu gitabo c'Abalewi gice ca 23 ibaha iminsi mikuru bazohora bubahiriza niwo munsi watangura udusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri w'igitabo c'Abalewi gice ca 23 tubona ko umunsi w'isabato niwo munsi mukuru bari bafise watangura iyindi yose tubona bayikora ariko bisunze kuyu ari wa mbere mukuru mu Bisirayeli rero umunsi mukuru w'isabato watangura kwa vendredi ku mugoroba kwa gatandatu ku mugoroba ugahera samedi ku mugoroba
ukaba ari uwo munsi w'indwi ni nawo munsi w'indwi tuza kubibona mu mbone twagera imbere gato ariko uyu munsi w'isabato mu Bisirayeli mu gitabo cyo kuvayo igice cyaho ca 31 umurongo ho wa 16 na 17 uhereye ku 15 gushika ku 17 hatwereka ko Imana yababwiye ngo ni isezerano ry'intava ni n'ikimenyetso hagati y'Abisirayeli n'Imana ryari isezerano ridashobora guhinduka cyane n'ikimenyetso gituma abantu bose bamenya bati Abisirayeli bafise Imana yabatoranije yabo yabahaye n'umunsi w'ikiruhuko ku umunsi wa nyuma w'indwi ni naho abantu tumenyera ko iminsi indwi umunsi wa nyuma w'indwi ari umunsi w'isabato niwo munsi wa nyuma w'indwi niwo munsi wugari indwi Abisirayeli rero bahawe iryo sezerano Imana igendera bibutsa igihe cyose baba barivuyemo Imana yarabibutsa usomye muri Ezekiyeli igice cyaho ca 20 umurongo wa 12 na 20 usomye muri Yeremiya igice ca 17 usomye mu gitabo ca Nehemiya igice cyaho ca 13 bose tubona Imana yagendera bibutsa iryo sezerano ry'isabato byumvikana ko mu Bisirayeli iyo sabato yari isanzwe ifise agaciro nuko uragize neza ndumva tumaze kutubwira ibintu bitandukanye bitari bike kandi nta kekiranya no kuri mwebwe muri ko mudukurikirana mumaze kunguka ibitari bike ariko hariho ikindi kibazo kigisigaye dushaka ko mwene data Bosco dusigurira iyi sabato itandukaniyeho najye amasabato ari mu Barewi yanditse ngo amasabato iyi sabato ko hari hayandi masabato ari mu Barewi igice ca 13 hamwe nyine hejeje kuvuga kuko mu ntango ku murongo wa mbere kuza kwa 3 havuga isabato mu nyuma amasabato byo byari biki murakoze kuko ni kibazo benshi kibaraje ishinga kwasoma muri Bibiliya abagomba nkuko bagomba kuvuga bati turuhuka isabato ariko navyo bikabacanga bitewe nuko babona ngo amasabato ngo amasabato mu gitabo c'Abalewi igice ca 16 tuhabona umunsi mukuru w'impongano muri uwo munsi mukuru w'impongano Abisirayeli bibukiriza igihe Imana yabarokore bakuye muri Egiputa ibanje kwica imfura z'abanyegiputa bagakora naho nyene umunsi mukuru bita Pasika ariko umunsi mukuru w'impongano wari umunsi mukuru Abisirayeli bose bakorana bakagira umunsi mukuru uko bagiye guhabwa imbabazi n'Imana mu gitabo c'Abalewi igice ca 16 niho uwo munsi mukuru tuwubona ariko aho nshaka ku murongo wa 31 muri ico gice baranditse mu ijambo ngo uwo munsi uze wame ubabera isabato yo kuruhuka bihebuje muze mwame mwibabaza muwibabaza ko ico ni cagezwe c'intava uyu munsi zari tariki 10 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'Abayuda uko mwaka utashe mu rukurikirane rw'imyaka mu Bayuda itariki 10 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka bagira umunsi mukuru w'impongano uwo munsi ukaba isabato y'Abayuda isabato yabo nuvuga ngo kiruhuko cabo mu gitabo mu gice ca 23 ho zovuga handitswemwo uwundi munsi mukuru bakora uhereye ku murongo waho uhereye ku murongo wa 15 ukabandanya tubonamwo ku murongo wa 26 tubonamwo Mose uhoraho abwira Mose abiseye ko bazogira umunsi mukuru wa Pasika uwo munsi mukuru wa Pasika waba itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu mezi y'Ikiyuda uko kwezi kwa mbere kw'Ikiyuda bakwita ukwezi kwa Abibu uko kwezi niko kwabamwo itariki 14 z'uko kwezi buri gihe buri ukwezi kwa mbere kwa Kiyuda buri gihe itariki 14 zigeze bagira Pasika bakibuka ingene bavuye muri Egiputa imvura z'abanyegiputa zibanje kwicwa bakibuka ingene bariye imyaga z'intama bakayikoza imboga zirura bakayijya bahagaze bakenyera bakagira umunsi mukuru uwo bawita isabato y'Abayuda yari isabato yabo ntabwo rero uwo munsi ntabwo byari ngombwa kushika ku munsi wa nyuma w'indwi si ngombwa gushika ku wa nyuma washika kuri amatariki basanzwe bari amatariki 14 zashobora gushika ku wa gatatu nkuko itariki 10 z'ukwindwi zashobora gushika ku wa mbere ariko bakagira isabato yabo akandi karorero muri kino gitabo nyene c'Abalewi igice ca 25 baragira yubire umurongo wa 13 iyo yubire yabaheze imyaka 49 iyo yubire y'umwaka wa 50 yari isabato y'umwaka wose bagira isabato yitwa yubire y'umwaka wose bakagira ayandi masabato isi ubutaka barima bageze barimye imyaka 7 imyaka 6 w'indwi yabisabato y'isi
isi ntibasubira kuyirima byanditse mu gitabo c'Abalewi nayo ikaruhuka rega n'abarimyi mu gihugu cacu abarima barakwiye kumenya ko isi kwiye kuruhuka Imana yari yategetse ko ubutaka buzoruhuka niyo mpamvu abantu bakubera baguma baharima bitacimbuka bitacimbuka ibi navyo tuzovyigisha abajejwe uburimyi rero iyi sabato nayo yari ihari mu bayuda urumva ko amasabato amaze kuba menshi sabato y'itariki 10 z'ukwezi kwindwi sabato y'itariki 14 z'ukwezi kwa mbere isabato ya yubile isabato yo kuruhuki kwisi n'iyindi minsi mikuru dushobora kubona mu gitabo c'Abalewi cyo gusubira mu vyagezwe nico navyo vyitwa isabato ariko bigapopularizwa hamwe bikitwa amasabato y'abayuda nivyo Imana yababwira ngo amasabato yanyu mwizoba isabato yanyu yo kuruhuka bihebuje ariko mu gitabo c'Abakolosayi kabiri havugayo havuga ngo ntagire ubahinyura ngo ku by'isabato niko mu kirundi handitse ariko mu zindi ndimi handitse ku by'amasabato yarayo rero yarikavugwa ico gice c'Abakolosayi ico gice ca kabiri reka dusome mu ayo majambo kugira ngo abantu bumve ico tugiye kuvuga ico arico banakimenye neza ubwo busobanuro abantu babwumve duhereye ku abantu akunda kubazimiza ico gitabo c'Abakolosayi cyanditswe na Paulo acandika abayuda bari bizeye Yesu bamaze kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu babangamiwe n'abayuda banse kwizera ukuri kwa Yesu bakigendera ku migenzo bakiziririza imigenzo ya Mose reka tubifate uko kuko cyari gitabo cyanditswe na Mose mu gice tabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 31 umurongo wa 24 tubona ngo Mose yandika igitabo c'ivyagezwe agishira hamwe n'isanduku isezerano bakibi gitabo kizora cagiriza icete cyo kubagiriza muri ico gitabo rero c'Abakolosayi igice caho ca kabiri umurongo waho wa 10 na rimwe haranditswe ngo kandi muri mwebwe handitse ngo kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri niko gukebwa ko muri Kristo kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yabazuye mu bapfuye ubu ni Paulo ariko arababwira ko bamaze kwizera Kristo bari bapfanye nawe bakazuranwa nawe byumvikana ko imigenzo y'abayuda yo gukebwa n'ibindi tari kibaraba ico ni cyambere ku murongo wa 10 na gatatu aranditse ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose ihanaguye n'icece kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba ihanaguye n'icece catwagiriza ico cece catwagiriza gute no kuvuga ngo mu Bisirayeli wishe isabato waca wicwa ufashe usambana waca wicwa amategeko 10 yari mu isandugu yari ico bita constitution canke decalogue ariko amategeko Mose yanditse mu gitabo yari code penal yari amategeko y'ibihano amategeko ahana Abisirayeli abishe yandi 10 wishe rimwe muri yandi 10 bacha basoma muri cya gitabo ati yishiri igihano ahabwa niki ugaca wicwa cyangwa ugategwa amabuye cyangwa ukangazwa ikirano nico cete Yesu yahanaguye iyo code penal niyo yakuyeho nabo yakuyeho amategeko 10 ingingo 10 zari mu isandugu n'ubu ziracahari kuko Mose isandugu yabaje akayashiramo yari ryo yeretswe no mwijuru aya mategeko 10 uyishe wahanirwa aya mategeko yanditswe muri cya gitabo ca Mose ari ivyo bita ruwa mozayike cyangwa amabwirizwa ya Mose hano rero Paulo ariko arabwira abantu ico Yesu yahanaguye ico yabambye ku musaraba ni gitabo ntabwo ari amategeko 10 turaza kubona mu isezerano rishasha tugeze mu isabato mu isezerano rishasha nkumbure ariko kandi hepfo barabanije baravuga ngo ku murongo wa 16 nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke iby'iminsi mikuru canke mu by'ukwezi kubonetse canke iby'isabato iyi sabato rero hano Paulo yavuze abahinduye Bibiliya yacu y'ikirundi bakayishira mu kirundi bakuye mu gifaransa canke mu Congereza bakoresheje ijambo muri rudende ariko muri Bibiliya y'igifaransa handitse le saba mu bwinshi bivuze ngo Paulo amasabato yavuga ntabwo yari amasabato ntabwo ari sabato yo ku munsi w'indwi ahubwo ni amasabato twahoze tuvuga y'imigenzo yakorwa mu bayuda buri mwaka bari bafise isabato bakora aha rero tuzaza kubona neza mu gitabo nitwagera kuri Yesu n'intumwa ngene bubahirije isabato kuko Paulo nawe isabato yarayubahirije tuzaza kubona mu gitabo cyakozwe n'intumwa ntiyari kuvuga ngo ntihakagire ubanyura ku by'isabato ariyo sabato yo ku munsi w'indwi nawe mu nyuma gaca yubahiriza yavuga amasabato y'imigenzo nuko rero ku bari kwadukurikirana ndumva ugirageje kutwereka kandi
utweretse ibintu byinshi cyane, utweretse ingingo zikomeye kuba ariko badukurikirana tukaba turi ko tuganirira hamwe ku matati ari hagati y'ibiruhuko bibiri biri ku isi, bamwe baruhuka dimanche abandi bakaruhuka isabato. Tukaba turarebera hamwe ikiruhuko Bibiliya yemera icari ariko twabanje kureba inkomoko y'isabato. Rero mwene data Bosco je kudusigura ibintu byinshi. None isabato mu gihe Yesu aje ko arabavuga ngo urana muri Matayo 5 gice ca murongo wa 17 haratubwira ngo yaje gushitsa ibyagezwe, abantu bacavuga ati yaje nyine kubishitsa, yari abikuyeho ati n'isabato yarigiriyemwo. Yesu yayivuze ku iki ntumwa zasigaranye ubutumwa bwa Yesu zabivuze ku iki aho ushobora guha umuco abadukurikirana kugira dushobore gutahura neza muri rusangi iyi nkomoko y'isabato. Urakoze cyane. Hari ibintu bibiri abantu bakwiye gutahura. Abantu babanza batahure ko Yesu yakoze ku musaraba icarico. Hari amajambo abiri rero abantu nibaza ko bakunda kuvuga ariko batumva batagomba kuyaha ubusobanuro afise. Accomplissement na abolition. Gushitsa no gukuraho. Yesu yakoze accomplissement, ntabwo yakoze abolition. Kandi Yesu ibyo yashikije byari byagizwe by'imigenzo kuko niwe byavuga kuri we. Ibyo yakuye nibyo byabaye aboli. Habaye accomplissement y'amategeko. No kuvuga kubikuraho nibitugenge, nibituganze dusambanye dufashwe dusambana ntitwicwe. Yesu yaravyaccomplishije. Haca abolition y'igihano. Hakuwe igihano. Ya amategeko agumaho. Amategeko 10 agaragaza icyaha cyarico yagumyeho, ariko amategeko y'imigenzo habaye yashikiye kuri we, ariko hashaba ico bita abolition et accomplissement. No kuvuga gushikira kuri Yesu amategeko y'imigenzo aduhana yarakuwe n'ibihano byose byari bikuwe. No kuvuga mu gwete Paulani kishingiro ry'abaroma igice 10:4 yavuze ngo Yesu nibi byagezwe bishikirako. Uko gushika rero uko kuntu bari barabyize mu migenzo akarorero intama yashushanya Yesu mwakazi w'intama, kandi muri gitondo no mugoroba barabaga intama, ku ipasika bakabaga izindi. Amazi yashushanya Yesu ko ari we mazi y'ubugingo. Ibyo bintu byose byari byitwa amategeko y'imigenzo. Nivyo Yesu yashikije, nivyo bise accomplissement. Ariko ku mategeko 10 yaravuze ko atanakaza sakovako. Mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 6 Yesu tubona nawe yarubahiriza isabato. Igice cya 6 umurongo wa 2 tuhabona Yesu yubahiriza isabato. Igice cya Mariko 2 umurongo wa 23 tuhabona nawe aja gusenga ku isabato. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 12 uhereye ku murongo waho wa 1 ukabandanya havuga turabona ico gice kivuga mu ivy'isabato. Yesu ko ari umwami w'isabato. Na hamwe tubona ko Yesu yigeze avuga ngo isabato irahavuye. Mu gice cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana 9:13 gushika ku 16 tuhabona ko izo umwana yari ahumye ku isabato amukijije. Abantu bavuga bati mbega, barabaza bati mbega ninde yagukijije? Ati ni wawo nditwa Yesu. Yamugije byomeka naho ku isabato Yesu nawe yaje kugira gute gusenga. Yaje mu masinagoge cyangwa akaja ku rusengero i Yerusalemu abaye ari mu gisagara gikuru, kuko nico cyari gisagara gikuru c'Abisirayeli. Yesu nigeza kuri isabato. Matayo 5 umurongo wa 17 na 18 hansomere. Matayo ubutumwa bwiza gice cya 5 umurongo wa 17 na 18 somere mu amajambo handitse ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canka amajambo avugishwa n'Imana, sinaje kuyasenyura naje kubishitsa. Ndababwira ukuri gushitsa hijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti nta nakamwe canke nakazatsa bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizoheraherezwa. Urakoze cyane. Baravuze ngo Yesu yavuze ngo naje ntimuvuge ngo naje gukora ibyagezwe, ahubwo naje kubishitsa. Ni bya bindi by'imigenzo byamushikiyeko, igihano tukagikugwako ihanaguye icete cyatwagiriza. Yesu yaragihanaguye, agihanaguza amaraso yiwe n'ubushobozi abambwa ku musaraba. Amabwirizwa ibyagezwe bya Mose babirakuweho byatwa ubushobozi. Ubu nshobora kuba umukristo ntarakebwa, ntakebwe mu mubiri, no banakoze. Ubu sinshobora singombwa ngo nambare ikanzu rimwe ry'abaherezi, singombwa ngo ntere ku bwanwa ko mvugira Imana. Ibyo byose byakorwa n'abaherezi. Ibyo rero Yesu yarabishikije biba birahavuye. Ariko ngo kubyagezwe nta nagazatsa. No kuvuga ku mategeko 10 azova hari uko agakiza kose gashitse abantu tutagishobora gukora icyaha. Agakiza kose gashitse icyaha kitakituganza, Satani atagivise ubasha kuri ku bantu, ntibyagezwe byose bizoba bishitse bikuweho. Ariko gushika ubutukiri mwisi agakiza ka Yesu katarahishurwa kose ku mugaragaro, Yesu atari imingoma yiwe ku mugaragaro ngo abumwami w'ijuru nk'uko ari tubibone,
amategeko aracatuganza isabato iracari rimwe mu mategeko 10 tugenderako Yesu nimba ataje gukura hata nagasasa kova ko twokora kwisaba twokora hisabato twadukuyeho kinini twaba twishe itegeko Yakobo 2 uhereye ku murongo wa 10 yaravuze iri jambo Yakobo 2 uhereye ku murongo wa 10 yaravuze rino jambo haranditswe ngo kuko umuntu wese azokwitondere ibyagizwe byose agatsitara kuri kimwe azoba acumuye kuri byose uwavuze ati ntugasambane niwe yavuze ati ntukice nuko rero nutasambana ariko ukica uzoba ucumuye ku byagizwe uwavuze ngo ntugasambane niwe yavuze ngo wibuke kuziriza isabato niwe yavuze ngo ntukice ntukabeshe ntukagirize mugenzi wawe ibinyoma ntukipfuze nukuraho isabato uzobunganye n'uwasambanye nusambana uzobunganye n'uwakuye isabato nta ritegeko risumba irindi ucumuye kuri rimwe ucumuye kuri yose ucumuye kuri yose ucumuye kuri rimwe ni reciprocity ni magiriranire byumvikana ko isabato ntiyovaho Yesu ntiyigeze ayikura intumwa za Yesu benshi bakunda kuvuga ngo kuntumwa ngo ni isabato yaviriyeho ariko Bibiliya iratubwira neza ko intumwa zitakuye isabato somera igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 usomera umurongo wa 13 na 14 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa mbere wa 13 na 14 shakwere ku murongo wa mbere tuzimbira 13 na 14 haranditse ngo kandi muri Antiokia mu ishengero ryaho harabigishwa naho yego 13 byakozwe no 13 umurongo wa 10 wa mbere usomera umurongo wa mbere utuzimbira kwa 13 na 14 haranditse ngo kandi muri Antiokia mu ishengero ryaho harabigishwa n'Imana nabigisha umwe ni Barunaba na Simeyoni ariwe ni Geho na Rukiyosi umunyakureni simbira heza umurongo wa mbere uheze na Manayeni yarerewe hamwe n'umwami Herode hariho na Sauli sawa simbira ku murongo wa 13 na 14 haranditse ngo maze Paulo n'abari kumwe nawe bavuduka Ipafo bari mu bwato bafata Iperuga hipamfiriya Yohana basigayo asubira Yerusalemu ariko bo bavuduka Iperuga bararamiriza bashika muri Antiokia Pisidia ku munsi w'isabato binjira mu sinagogi baricara urakoze cyane uru n'urugendo Paulo yagize rwa mbere bwivuga butumwa urugendo rwa mbere rwa Paulo aja kuvuga ubutumwa yaravuye muri Arabiya amaze guhabwa ubutumwa na Yesu amaze kumwireka yamujanye muri Arabiya amaze kuva muri Arabiya Yerusalemu ntiyasubirayo acasubira i Damasiko Damasiko acaja muri Antiokia acava Antiokia muri yo muri Syria aja Antiokia Pisidia ni muri Turikiya iyi ntara y'Pisidia ni ntara yari intara imwe mu ntara zazigize igihugu ca Turikiya ca kino gihe Paulo acajayo amaze kuhavuga ubutumwa bwiza ajipafo hanyuma avuye Ipafo acaja Antiokia ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi aricara arigisha hirya ku murongo wa 40 na kabiri baranditse ngo bariko basohoka muri ya sinagogi barabinginga ngo ayo majambo azavugwe ku isabato izoza byumvikana ko buri sabato barinjira hano mu sinagogi bakigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu bakabwira abayuda Yesu wariwe bakabasobanura neza Yesu umwami n'umukiza yamaze gupfira abantu akabacungura Paulo rero yari mu babwiriza butumwa bakora isabato bayubahiriza bayiruhuka hirya mu gice muri kino gitabo nyene cy'ibyakozwe n'intumwa usomye mu gice caho mbere igice ca 16 umurongo wa 13 reka ndagufasha aranditse ngo ku munsi w'isabato turengire mu gigisagara tuja kuruzi dukeka ko hoba yahahora hasengerwa turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye umugore umwe yitwa Rudiya umudandaza w'impuzu z'inyambara bami wo mu gisagara citwa Tuatira yubaha Imana aratwumviriza umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo awushire ku byo Paulo yigisha urakoze cyane uyu n'undi munsi w'isabato Tuatira ni gisagara kiri muri Turikiya naco nyene muri bya bisagara indwi byashushanijwe n'amashengero iki ni gisagara kimwe muri ibyo Tuatira ni gisagara cegeranye nico bita la mer Ege ikiyaga kigabura Turikiya na Makedonia hamwe n'Ubugiriki Paulo ariko aritegura kuja ahamaga kuja i Makedonia ari muri ico gisagara Tuatira noneho ku munsi w'isabato bateranye
ngo bamanuka ku munsi w'isabato baja kuruzi baraba ko ahantu hahora hasengerwa urumva ko buri sabato hari ahantu kuruzi bagiye kurabahora abantu bateranira nta nubwo bateranira mu rusengero byumvikana ko n'agaciro ko guteranira mu isengero kari kaheze abantu aho bakoraniye ku isabato barasenga Paulo nawe kuri uyu munsi w'isabato ari kumwe n'abo bantu n'uwo mukenyezi twumvise yadandaza impuzu z'agaciro n'umuntu adandaza impuzu zigurwa na president kino gihe urumva ko ari umuntu yarazwe muri ico gisagara nk'umudandaza akomeye ku munsi w'isabato nawe bakorana na ba Paulo baje gusenga ntibigezaho mu gice ca 17 naho hansomera ku murongo wa mbere mu gice ca 17 wa kabiri ngo bamaze guca muri Amfipoli no muri Apolonia bashika i Tesaloniki hari isinagogi y'abayuda nuko Paulo nkuko yaramenyereye yinjira muri bo amara amasaba 3 avugana nabo ivyo mu vyanditswe yamaze amasaba 3 no kuvuga amazi indwi 3 avugana nabo ivyo mu bwibize gute mu vyanditswe byumvikana ko amasaba 3 ntabwo yashikiye umunsi umwe ni sabato yashitse ku ndwi ya mbere sabato yo ku ndwi ya kabiri ni sabato yo ku ndwi ya gatatu amara amasaba 3 avugana nabo ivyo mu vyanditswe Paulo abwira abayuda ubutumwa bwiza mu minsi zanzwe akababwira ariko no kwisaba takaje mu masinagoga akabwira abantu ubutumwa bwiza amara igihe kirekera abwira abayuda ubutumwa bwiza yarinze ava mu mubiri mu mwaka 67 yishwe n'ubwami bw'abaroma aruhuka isabato be na Petero baruhuka isabato mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice ca mbere umurongo wa 10 Yohana yagiye muri mwe ku munsi w'Imana niho wari umunsi w'Imana niho umunsi w'Imana na kino gihe niho umunsi uzohora umunsi w'Imana nkuko tuza kubibona rero isabato wamye ari umunsi ko arabavuga ujya munsi Yohana avuga ngo ku munsi Imana nari muri mpemu ko arabavuga yuko yari dimanche yari kuba dimanche gute kandi dimanche yaje mu nyuma intumwa zose zarapfuye Yohana yereko yarirose mu mwaka wa 90 kuva mu mwaka wa 81 Yohana yaraterewe mu kizinga c'Patmos aronka iryo yereko ari mu kizinga c'Patmos dimanche nkuko tuzobona nawo mu ngingo ya dimanche n'inkomoko yayo dimanche yaje mu kinjana ca 4 niho yashinzwe kuba umunsi w'ikiruhuko Yohana ari kuvuga gute ko yere ku munsi w'Imana yeretswe ko ari dimanche kandi itarizwe no munsi w'isabato ni wari niwo munsi w'Imana w'ukuri muri Bibiliya rero Yesu n'intumwa ziwe ntabwo bigeze bakora isabato barayiruhuse kandi yakomeje kuruhukwa nkuko tubona muri Bibiliya no rero kuba dukurikirana tuko tuganira amatata ari hagati ya dimanche hamwe n'isabato umunsi w'ikiruhuko n'uwishi nivyo rikora dusigurira muri kino kiganiro aho tubonye ko umaze kutubwira ibintu byinshi cyane ariko aho dushaka kurangiriza kuri ino ngingo naho hakirimo byinshi byo kuganira cyane cyane nk'inkombo ya dimanche tukazoganirira mu kindi kiganiro ingene iruhukwa igisabato hariho nibindi bituzoganira n'intambara yanyumira hagati ya dimanche n'isabato ubwo nabwo ndumva n'ubuhanuzi zo kudusigurira mu bindi biganiro kugira abantu bamenye ibintu bijana n'ikimenyetso c'igikoko n'ikimenyetso c'Imana bijya bintu bazavuga ngo bishikwa mu ruhanga ngo mu kiganza ibyo rero tuzobiganira ariko ndashaka turangirize ku mirongo igoye hariho amasomo agoye amwe wayavuze nka rimwe riri muri Mateo rivuga ngo Yesu n'umwami w'isabato ryo wari dusiguriye aha niyo mu Bakolosayi wari dusigura ko hari irindi riri mu Baheburayo tivuga ngo hari ubundi buruhukiro nakavuga ati sabato nta gaciro ifise kuko umuntu azobu w'Imana ku isi hari ubundi buruhukira bikiwe bwiswe bw'abana b'Imana byo rijya somo rivuga iki mbere yuko tuvuga ari yasoma ico rivuga rya murongo wa 2 reka tubanze twibutsa abantu ku isabato izohoraho mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 umurongo wa 20 Yesu asezera intumwa ababwira n'amakuba azoshika yarabwiye ngo muze musenga Imana kugira ngo amakuba yanyu ntazashike ntimuze mugire uruhungo ku isabato canke mu rushana byumvikana ko mu rushana guhunga byari bigoye ko hasome haranditse ngo kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke ku isabato urakoze cyane uruhungo ntiruze rube ku isabato ko ari umunsi w'ikiruhuko kandi w'umunezero ntiruze rube mu rushana kuko ari igihe c'imvura abantu babigoye kuja hanze nibojana amabege ku isabato nibohungana utuntu ikigira kabiri mu gitabo cyo kuva 3 umurongo wa 16 havuga twabonye ko ari isezerano ry'intava ni ikintu kitazohava ni kiruhuko kitazoshira no mwijuru Yesaya 63 umurongo wa 23 mu gihe kizoza aho kuva ku isabato gushika ku yindi abantu bazohora imbere y'Imana bashengerera vyumvikana isabato ni kiruhuko kizohoraho kiriho kiruhuko n'abantu
rero isabato ntabwo yahavuye nkuko abantu benshi bavyibaza ahubwo izohoraho rero kuri iyo umurongo warombarijeho mu gitabo c'abaheburayo igice ca 4 abantu basomye ico gice cose umutwe w'icigura avuga ngo uburuhuko bw'isabato bubikiwe abizera niko ijambo umutwe w'icigwa uvuga uburuhuko bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana ariko usomye neza baravuga ngo nuko ku murongo wa mbere kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yumvirwa kwa kererewe kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo nkabo ni bande bari babwiwe ubutumwa bwiza hirya niho duca tubibona ku murongo dusimbye tukagera ku murongo w'umunani haranditse ngo kuko yaba yose yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma iby'ubundi munsi ababwiwe ubutumwa bwiza n'Abisirayeli ubwo butumwa bwiza babwiwe bwaruhuwe Imana ibakuye muri Egiputa ikabaha Mose nk'umuyobozi bamaze imyaka 40 mu bugaragwa babwiwe ubutumwa bwiza bahabwa ibyo kubayobora nibizobarinda nibizobakingira bari mu gihugu c'isezerano nivyo bategezwa kubaha bwari ubutumwa bwiza kuri bo kutavyubaha kwari umugararizo Paulo nico ariko arabwira abakirisa ati nariko twiyubare umugararizo Abisirayeli bagize ugatuma bahonera mu bugaragwa ntitubugire ngo nako tugwe muri buno bugaragwa mu gihugu c'isezerano kuko havuyemo abantu bashika abagabo 600 hashikayo babiri gusa abagabo n'abagore n'abana ngo zari miliyoni 2 ariko abagabo 600 hagashikayo abagabo babiri urumva ko benshi baguye mu bugaragwa icatumye bagwa mu bugaragwa kwari kutumvira amategeko n'ivy'Imana yabageze byagomba kubayobora nibwo buruhukiro batashitsemwo nibwo buruhukiro Paulo yariko aravuga kuko Yosuwa niwe yasubiriye Mose mu kubayobora hama kuri twebwe ubwo ubika abana b'Imana ubwo buruhukiro rero kuri twebwe ntabwo ari isabato yo ku munsi w'indwi oya kuko burindwi turaruhuka ukwezi kugahera umwaka w'imisi 360 ugahera ubundi ugatangura isabato imaze imyaka isimaze imyaka 600 twebwe tumaze imyaka 2000 tuyiruhuka kuko twasanze ihari kuva Yesu apfuye ariko uburuhuko hano bavuga ni ikiruhuko c'imyaka 1000 tubona mu byahishuwe Yohana igice ca 20 abana b'Imana bazoruhuka bari mwijuru nibwo buruhuko Paulo yavuze ngo nitutiyubara tukagarariza tuzobushikamo ntabwo ari isabato yo ku munsi w'indwi rero iki kiruhuko kuko nivyo isabato kiruhuko Abisirayeli bari bahawe bavuye muri Egiputa citwa isabato kuko bari bavuye mu bunyagano n'ubuja n'uburetwa bwo muri Egiputa bari bagiye kugira uburuhuko muri Kanani twa ni bimwe birivuga ngo Imana izoturuhura ngo iduhanagure yamarira n'ibindi n'ivyo cyane gose mu ijuru hari n'abandi bavuga ngo Yesu mwakiriye uba warukira ico kiruhuko cy'isabato nivyo kuko Yesu Matayo 11:28 yaravuze ngo ni muza barusha n'abaremerewe ndabaruhura ariko tuburuhura mu buryo bw'impwemu ariko kugira ngo ngaturuhure mu buryo bw'impwemu tugomba kwitondera amategeko yiwe ko Yohana 14:15 yavuze ngo nimwankunda muzo kwitondera ibyagizwe byanje umuntu agomba kwesa mu ruhura mu mutima agomba no kumvira amategeko yiwe isabato rero ni rimwe mu mategeko 10 Yesu yaduhaye rero iyo mwakiriye uba wakiriye umwami n'umukiza nta mwami abaho adafise amategeko ntiwo hakira umwami utakiriye amategeko yiwe nkubu abakuru b'ibihugu iyo tubumvira tuba twumvira amadokre amategeko y'umukuru w'igihugu washizeho iyo tugyumviye tuba twumviye umukuru w'igihugu tuba tumwakiriye mu yindi mvugo Yesu tumwakiriye tuba twakiriye amategeko 10 yiwe rero tuyakiriye isabato cibamwe buri ndwi ku munsi w'indwi turuhuka kuko ni itegeko rituma tugaragaza ko twamakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu no kuragize neza hari rero ikibazo gikomeye cyane mwene data Bosco nkuko hejeje kubitubwira mu ijambo ry'Imana ni kuvuga ngo hari abantu bavuga ati ego ndavyemeye nanje ndavyemera ko ariyo atari ku muntu arafise umuntu ashaka kugira isabato yiwe umunsi ugira uhereye ku wa kabiri ukageza kundi wa kabiri bivyara iminsi indwi ni kuvuga ngo ati umuntu wese ashobora kugira isabato yiwe aho hohera yose uharura kandi urumva birashoboka uhereye kwa gatanu baza kundi wa gatanu ni 7 uhereye kwa gatatu za kundi wa gatatu ni 7 duha umuco umunsi samedi ni wihe munsi ese kalendriye iki kiranga minsi ca Bibiliya nikiranga minsi dukorera ko ca Gregory w'umuroma w'umupapa bitanduka umunsi wa samedi iyo sabato nuwihe ni dimanche kuko bavuga ati tebwa ahubwo dimanche no munsi w'indwi duhereye dimanche tugahara kundi dimanche no w'indwi isabato ishika kuyihe munsi twasomye muri Bibiliya mu gitabo cy'itanguriro igice cya 2 twabonye ngo Imana ku munsi w'ingira ruhuka no wihe rero ni dimanche ni mercredi ni jeudi
icambere abantu bakwiye kubanza kumenya no kwisabato ishika ku munsi w'indwi ahubwo turatorana ngo no yuhe ni samedi ni dimanche ni lundi ni mardi ico nibaza ko dushobora kukivuga neza abantu tuberetse n'inkomoko ya dimanche ariko umunsi w'isabato umunsi w'isabato ushika ku munsi bita samedi ya kino gihe no kuvuga ngo kubasoma ibitabo bitandukanye mu gitabo canitswe cinjiri y'abakatolika mu gitabo cinjiri y'abakatolika urupapuro rwacu kujana 124 bariko barasigura ijambo isabato ravuze ngo isabato isabato ngo ni gizina ryagena umunsi wo guhimbaza Imana mu bayuda ngo aho rushika ku wa gatandatu w'ubu urumva ko nka baba batweretse ku isabato twebwe ku isabato ari umunsi ari ishika ku munsi w'indwi ku wa gatandatu w'ubu byumvikana ko ari wamye ari uw'indwi nubwo abantu babise wa gatandatu kino gihe niho w'indwi gukuri mu gitabo canizwe n'abakatolika nyine citwa ubwuzure bwa kera urupapuro rw'ijana 135 baranditse baravuga ngo eklezia irazigama amabwirizwa 10 karaba nk'inzira ntangere twogenderako ngo ariko yahinduye gusa umunsi w'isabato ngo itora uwukurikira ngo umunsi w'Imana yahinduye umunsi w'isabato itora uwukurikira umunsi w'isabato umunsi ukurikira w'isabato ni dimanche kandi dimanche usomye mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo 28 umurongo wa mbere tubona dimanche numunsi wa mbere w'imisi ngo Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'imisi ndwi kandi ko bahimbaza Pasika bama bahimbaza dimanche kandi dimanche shika ku munsi wa mbere w'imisi ndwi niho Yesu yazukiyeko vyumvikana ko umunsi w'isabato ushika ku munsi w'indwi ni samedi utangura umunsi rero utangura izuba rirenze nkuko tubona muri Bibiliya ngo burira buraca vendredi soir izuba rirenze umunsi w'isabato utanguye ugahera izuba rirenze samedi ayo masaha 28 niyo munsi w'ikiruhuko samedi vendredi soir o samedi soir kuvuga kuva vendredi ku mugoroba gushika samedi ku mugoroba samedi rero na vendredi ayo mazina tuzoyabona twizi inkomoko ya dimanche tuboni yakomoka nica sigura kuko ntabwo vendredi ntabwo ari gatanu ntabwo ari gatandatu nizina rivise ubundi busobanuro ni bisigura gatanu oya rivise ubundi busobanuro rero umunsi w'ukuri w'isabato ni samedi utangura ku mugoroba wa vendredi ukaza ku mugoroba wa samedi rero mu gitabo kimwe nshobora gusoma cyane mvise hano cyanditswe n'abakatolika ndabakunda cyane kuko barandika abantu bakabwiza ukuri urupapuro rumwe nasonye muri kino gitabo cabo kwa 81 iki gitabo cyanditswe n'umu cardinal yitwa bamwita Giovanni Pere Giovanni Negro yakoreye Burundi acandika mu mwaka wa 87 hamabagishira mu Kirundi n'uwahoze atwara yari twara vikariyo mu Ingozi yitwa Petro Cravera ari padiri Petro Cravera yari vikere general w'Ingozi yari umwungere mukuru wa diocese y'Ingozi nibagishize mu Kirundi urupapuro rwa 81 yaranditse ngo yaravuze mwiri jambo ngo aravuga ngo ibwirizwa ryo guhimbaza umunsi w'Imana ku Dominika ku munsi wa mbere wo mu ndwi abahimbaza dimanche no ku munsi wa mbere wo mu ndwi naho twofatira aho urumva ko Dominika ari naco cavuyemo dimanche niwo munsi wa mbere wo mu ndwi ntabwo rero sabato nabwo ishika dimanche kuko twabonye ko isabato ari umunsi w'indwi kandi umunsi w'indwi ni samedi rero baravuze ngo rero none eklezia gatolika ko himbaza ku munsi twita Dominika ni kuvuga umunsi w'Imana ari nawo umunsi wa mbere wo mu ndwi urumva ko umunsi wa mbere wo mu ndwi kuri eklezia bo ni umunsi wo gusenga niwo munsi bo baca babita ngo umunsi w'Imana ariko kuri Bibiliya iratubwiye ko umunsi wo gusenga ari umunsi wa karindwi ariyo sabato hirya ho ku murongo ku rupapuro rwa 93 baravuze ngo abanyisirayeli babwirizwa guhimbaza umunsi w'Imana ku munsi w'isabato no kuvuga ku wa gatandatu aha bariko baravuga ko wa gatandatu w'ubu ejo uzoba umunsi wo kuruhuka umunsi w'isabato irobanuriwe umukama ni mu gitabo cyo kuvayo wa murongo 16 hepfo baravuze ngo none abahinduye umunsi wo guhimbaza naho bahinduye umunsi wo guhimbaza ibwirizwa ryo guhimbaza riguma ari ryarindi aho niko banditse naho bahinduye umunsi wo guhimbaza ibwirizwa ryo guhimbaza riguma ari ryarindi bivuze ngo naho bakuyeho isabato bagashaho umunsi wa mbere isabato igumishika ku munsi w'indwi iguma ari samedi ijambo ry'Imana ijambo Imana yabariye abanyisirayeli iti wame wibuka umunsi w'Imana ubuhimbaza ni jambo ryamaho wame wibuka umunsi w'Imana Imana ibwira abisirayeli ati wame wibuka isabato yanje uyubahirize twomenya ko ijambo ryamaho ntirizovaho iraritubarira
twese ubudasiba twokama dutegera neza umugisha Imana yemereye abawuhimbaza n'imivumo n'amahano abavyibagira bazobona tuzobona neza ku gaciro ko kuruhuka isabato umugisha n'umuvumo kubayiruhuka umugisha kubatayiruhuka umuvumo ariko eklezia nayo yatweretse ko ibwirizwa ryo guhimbaza nubwo barihinduye ariko umunsi wo guhimbaza gumari wa wundi biguma ari samedi no kuragize neza uragize neza mwene data Bosco ku zino siguro hejeje kuduha twongere twibutse mwese muri ko muradukurikirana akaba ari bene so bavuga ubutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi ubutumwa bwa nyuma ubutumwa bw'imbabazi ubutumwa butezwa kuvugwa muri ino si imazemwo imyaka myinshi mwiza mwinshi w'iby'imwemu rero twako turaganira amatati ari hagati y'ibiruhuko bibiri kimwe ni sabato ikindi ni dimanche icukuri niciye duhejeje kubona inkomoko y'isabato twiganiyemo byinshi mwene data twunguye inama nyinshi mu byanditswe rero umuntu wese ashishikare kubisengera kandi umuntu wese yumvise ahakwiye guhagarara mu ijambo ry'Imana rero dufise izindi ngingo nyinshi tuzoganira mu biganiro bikurikira cyane cyane nk'inkomoko ya dimanche yavuye iyi minsi yo mu ndwi za mardi jeudi n'ibindi byavuye ese byazanywe nande byatanguye kuruhukwa ryari tuzoreba n'ibindi biganiro bizokurikira ibyo byerekana cyane cyane dimanche n'isabato intambara ibiriko ya nyuma yabazo yiruhuka bajya bazoruhuka dimanche n'abandi bazoruhuka isabato tuzoreba no kuni isabato iruhukwa aho niho tuzoreberamwo ikimenyetso c'Imana hamwe n'ikimenyetso c'igikoko ko nundi watubwiye ngo dusome muri kuvayo ko ikimenyetso c'Imana ari isabato ndumva n'ici gikoko uzokitubwira cyane uzokitubwira rero Imana ishishikare mwese kubaha kumenya gushira mu ngiro kundi ijambo ry'Imana no kumenya inkomoko y'isabato no kwikunda no kwiruhuka Imana twese ishishikare kubiduha sinzi nyimba ufise ijambo ushobora kubwira abari kwadukurikirana rya nyuma kugira ngo ijambo ushobora kubabwira ndabibutsa umurongo wadusomeye mu gitabo ca Yesaya 60 umurongo wa mbere havuga ngo mwiza waratwikiriye isi kandi umwiza w'umuzitanye isi imaze igihe kinini itazi ukuri ko muri ijambo ry'Imana nubwo benshi basenga ariko tugasaba umuntu wese gusoma Bibiliya jadatahuye agasaba Imana kugira ngo imurungikire abashobora kumutahuza kuko barahari Mpemuyera akorera mu bantu bemera ukuri kw'ijambo ry'Imana amaze kubakoreramwo abo bamaze kukwemera nibo bashobora kukubwira abandi kuko intumwa nizo zigishije ijambo rya Yesu ko zaritahuye rero ico dusaba nuko abantu bakomeza gusoma Bibiliya ico datahuye usenga Imana kugira ngo iguhe inzira yo kugitahura rero muri rusangi abantu nuko bomenya ko ikizorangiza isi ikabona kumenya ukuri nuko habaho abantu bazi ukuri kw'ijambo ry'Imana bakakubwira abantu badatinya maze Yesu akabona kugaruka ego urakize neza mu bindi biganiro tuzobandanya tuguhamagara dufasha kugira ngo dushobore kuganira n'ibindi byinshi rero ibi akaba bwari mu rukurikirane rw'ibiganiro twamatubashikiriza aho tuganira byinshi Imana ishishikare rero kubaha kumva no kumvira mu izina rya Yesu.